kuri misiyoneri Miguel Bermúdez Marine hariya ahari na bene data bose na bashiki bacu byongeye kandi n'abo bose mwihuje natwe biciye kuri satelite ya Amazonas hamwe kandi biciye no kuri satelite Eutelsat 8 byongeye kandi n'abihuje natwe biciye kuri internet uyu munsi wa gatanu 8 z'ukwa 12 uyu mwaka wa 2023 tuzingurire Bibiliya zacu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu kigabane cya mbere umurongo wa 18. Nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije, aho yaciye acapura kw'inyenyeri ya Dawidi. Ivyitiriro bine vya Yesu nk'umwana. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ubutumwa bwavuzwe 6 z'ukwa kabiri mu 2015 buvugirwa muri Cayeye, Puerto Rico, buvugwa na mukuru wa mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago. Turabwirwa mu gitabo cy'imirongo. Turondere mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 13A del párrafo umurongo w'ijana na 28 nos dice, haratubwira hati, ahora que prometió él, none yo yasezeranye iki? Kwishingira inahe yo nyene ubwayo mu muntu, mu mubiri w'umuntu, nk'uko yabikoze hamwe kwa Aburahamu cya gihe cy'umwana w'umuntu. no el hijo de Dios. Ahora azoba ari umwana w'umuntu, atari umwana w'Imana ubu, ahubwo umwana w'Imana mu mwana w'umuntu. Acapura kw'inyenyeri ya Dawidi ku ruhande rw'iburyo. Ibubamfu yaranditse ko ngo uyu munsi mu kigabane cya mbere umurongo wa 2 cyangwa muri Ezekiyeli, uhoraho yise Ezekiyeli ko ari umwana w'umuntu, neza neza nk'uko byagenze no kuri Yesu, nk'uko Yesu nawe yiyise. Mwebwe ivyo muzobitahura mu nyigisho zo mu ndwi hagati. Murabona umwana w'umuntu ni iki? Ni umuvugishwa. Maraki 4 vyoba yari iki? Umuvugishwa. Mbega bizoba ari ibihe ibi bintu bigiye kuba mu minsi y'iherezo? Rero we ntiyavuze igihe, yavuze ko vyobaye, byarabaye. We mbere yari umwana w'Imana, umwana w'umuntu yiteguriye kwishurira mu minsi ya nyuma ku ntebe ya Dawidi nk'umwana wa Dawidi. We ni ijambo agenda ahindura maske, igitwikirizo, ava mu bitashobora kuboneka akaja mu bigaragajwe. Ijambo ryambaye umubiri. Imana iriko irahindura igitwikirizo. Imana mu gukoresha imibiri y'inyama itandukanye, ni ukuvuga Imana iriko irakoresha ibikoresho vyayo muri buri gihe no muri buri kiringo. Ijisho rimwe rirugagwa, ni ukuvuga umuvugishwa, umuntu abona kure, igikoresho igitwikirizo cy'umubiri, hakuguru kirindi. Uko niko byagenze biragenda, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi, kuko uko niko Imana ivugisha ihanga ryayo. Cyo gituma Amose 3:7 havuga hati, kuko mwamuhora hataca azovuga atabanje kwibira akabanga basavye biwe abo avugisha. Aho yaranditse ko ku ruhande rw'ibubamfu k'uyo murongo, guhera mu gice cyo hepfo amaji bubamfu utera uja hejuru, yaranditse ko ngo umwana wa Dawidi. Yaranditse ko kandi ngo ari ku ntebe mu minsi ya nyuma uyu munsi. No hepfo kandi yaranditse ko ngo ijambo ryambaye umubiri. Yaranditse ko kandi ngo inyigisho. Hejuru yandika ko ngo umwana w'umuntu umuvugishwa, umwana w'Imana Teofaniya mpwemu yera. Umwana wa Dawidi acapura kw'ibuye rikomeza imfuruka, n'agakwego kagana k'umwana wa Dawidi yandika ko ngo ku munsi w'iherezo ahishuwe. Arabandanya rero avuga ati, este mismo en esta misma página kuri urupapuro nyene
ahí en esa, aha en ese párrafo de encima, kuri uyu murongo w'amajya hejuru él prometió allí que usted we conocería yarasezeranye aho ko mwebwe mwomenya amabanga ari mu mutima. Rero ugukwego kwa gatatu neza neza en el ministerio. nuku Ahí escribe la tercera etapa, es igual, rompimiento yaranditse ko ngo ugukwego kwa gatatu ni uguhagarikwa mu by'ubukozi. en este mensaje Jesús. Ni muri abi byatubwira mw'ubutumwa yise ngo Yesu n'amazina ane y'ivyitiriro y'umwana, bwavuze mu 91 muri Guatemala. Aravuga ati Cada uno de estos títulos de hijo rimwe rimwe mw'ayo mazina y'ivyitiriro y'umwana rirafise umurage, umugabane waryo. Biciye muri rimwe mw'ayo mazina y'ivyitiriro y'umwana se le otorga harisubizwa kandi hagatangwa umugabane. y en este mismo libro de Muri iki citas, gitabo nyene c'imirongo pasamos a la página tugiye ku rupapuro 140, rw'ijana en el párrafo ku murongo 13 13 nos dice allí, aho aratubwira ati nimurabe Yesu muri Luka 17:30. Murabona igihe we yari karavuga ku gihe cy'iherezo ingene bo baye bameze nko mu minsi ya Nowa. Rero yaravuze asimismo en los días de ati Sodoma, uko dijo, niko byari bimeze. Yaravuze ati iyo umwana w'umuntu aba ariko arihishura. Rero umwana w'umuntu ku yindi nshuro atari umwana w'Imana, umwana w'umuntu. Ibyo bizana Maraki 4 ku yindi nshuro neza neza bikabigarukana. N'ubu bundi buvugishwa bwose bukinjira neza nk'uko bitegerezwa kugenda. We aragaragaza ko ijambo ry'iwe ari ukuri. Hejuru yaranditseho ngo atari umwana w'Imana ahubwo umwana w'umuntu, hanyuma azoba umwana wa Dawidi. nuestro hermano William. Ndata William arabananya avuga ati Tanto, necesitamos nosotros nuko rero twebwe estos títulos turakeneye kumenya amazina y'ivyitiriro y'umwana, tumenye n'umugabane ujanye n'ayo mazina y'ivyitiriro y'umwana, kuko n'umugabane w'Imana ari wo mugabane canke iragi rihabwa ba Samuragwa. en el libro de citas también. Mu gitabo Pasamos a la cy'ibirongo página kandi tuje ku rupapuro 121, rw'ijana del párrafo ku murongo 1072 wa 10:72 nos dice, y recuerden, aratubwira ati kandi mwibuke icyo nicyo cyabaye ikimenyetso cya nyuma cyahawe ishengero Abraham y los suyos, Aburahamu n'abiwe el hijo prometido. imbere y'uko hashika umwana w'isezerano. Mbega ibyo ni byo Dado a Abraham, Imana yari yahaye Aburahamu ibimenyetso mu rugendo rwiwe rwose, yarabihaye n'ishengero ryayo. Ariko igihe haza marayika w'umwami yarazimanganije abanyamahanga batizeye, esperado al kandi umwana yari arorerewe uwo bari bagumye barindiriye yarahejeje arashika. Isaka terminará. ubu bukozi vuba buzorangira, kandi umwana yitezwe azoseruka wenyine ubwiwe. Cristo en su ángel. Yaranditse ko ngo Kristo mu mumarayika wiwe. Dice el hijo esperado, Avuga ngo umwana arindiriwe, yaranditse ko ngo Moisés. izuba es Mose un mensajero dispensacional. ni intumwa Y arriba escribe y'ikiringo. Hejuru soy yandika ko Moisés, ngo y estoy diciendo yo, izuba es un mensajero, se Mose. refirió Nije ndiko ndabivuga aha, ni ukuvuga uwo mwana ni intumwa y'ikiringo, ni ukuvuga kuko ni mu mpinduka z'ikiringo. Hejuru yanditse ko ngo umwana wa Aburahamu azoza bingana y escribe cuando Kristo, termine kandi el yaranditse ko ngo ministerio niharangira del cuarto ubukozi bwa Eliya wa 4. día. Ahora vean, ¿qué es lo que vendría Rero luego murabona del ko ibyo ari byo byari kuza inyuma y'integuza, el precursado, que nos utegurirwa inzira. hermano William, que Ibyo yaratubwiye mwene data William ko mu iyerekwa ry'ihema ko yabyeretswe, la columna de fuego, yeretswe inkingi y'umuriro hablándole con alguien más, iriko iravugana n'uwundi muntu yari hejuru yaho we yarari, kandi yarabonye ibintu byose byariko birabera ngaho. Kandi mwene data William yaratubwira esa sería la vindicación ko icyo final cyari kuzoba igishinga ntahe cya nyuma, icyemezo cya nyuma de la segunda. cyerekana ko integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami ko yabaye Revera William Marion Branham. Kandi ku bagomba kuvyemera kumwakira, Revera William Marion Branham wo muri Amerika ya ruguru, Con el espíritu virtual, uwari mu impwemu n'ububasha bya Eliya mu kugaragara k'uyo kwa 4, uwo yabaye integuza segunda venida. yo kuza kwa kabiri k'umwami. Ahora vean también acá Rero nimurabe kandi ngaha libro de citas, mu gitabo cy'imirongo urupapuro rwa 55,
Eso que le cité también aho nababwiye kandi mu gitabo cy'ibihe by'ishengero naho nyine arabivuga ko arabivuga aparición ko ugushika de Jesús. uguseruka kwa Yesu Vamos a buscarlo. reka tubirondere kugira ngo navyo tube tubifisemo ngaha. Eso está en la página, Ivyo biri ku rupapuro la página 300. muri iki ni ku rupapuro rw'amajana 369 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero gisubiwemwo, Que es la 360, ni ku majana 365 365, 366. amajana 366 aho mu kindi gitabo aravuga ati Aunque él no será popular, naho watazoba ari umuntu w'icyamamare ariko azoshingirwa intahe n'Imana nk'uko Yesu yashingiye intahe Yohana, kandi mpwemu yarashingiye intahe Yesu. Twebwe turashobora kugira icizigiro ko uwo muntu bwa mbere azoshingirwa intahe na mpwemu, ariko akorera mu buzima bwiwe de poder, ibikorwa by'ububasha atamuntu n'umwe yobihakana kandi bitobonekera mu kindi kibanza na kimwe. Kandi Yesu nawe ubwiwe mu kugaruka yaranditseho ngo hamwe na Mose na Eliya azomushingira intahe nk'uko yabikoze no kuri Yohana. Yohana yarashinze intahe ko Yesu yagira aze. Uwo muntu nawe nyene nka Yohana yaranditseho ngo Eliya azoshinga intahe ko Yesu aje, yaranditseho ngo Mose na Eliya. Kandi kugaruka ubwako kwa Kristo kuzogaragaza ko uwo muntu mu by'ukuri ko yari integuza yo kuza kwe kwa kabiri. evidencia final. Icyo nicyo cyemezo cya nyuma cyerekana ko uwo muntu mu by'ukuri ari we muvugisha wo muri Maraki 4, kuko Yesu ubwiwe azoseruka, yaranditseho ngo Eliya na Mose azoseruka ku iherezo ry'igihe cy'abanyamahanga. Aho rero igihe kizoba cyarenganye cyane ko abo bazoba bamwanse. La evidencia final, ¿ves? Icyo nicyo cyemezo cya nyuma murabona De que él fue el precursor. cy'uko we yabaye integuza yo kuza kwe kwa kabiri. Vamos a leer aquí donde, Reka rero dusome ngaha donde tuvimos en la aho página twari twagageje ku rupapuro rwa 55 del libro de citas. mu gitabo cy'imirongo umurongo w'amajana 478 Dice haravuga ati Jesús en el Evangelio. Yesu mu butumwa bwiza yari afise amazina ane y'ivyitiriro. Twebwe ivyo turabizi: umwana wa Dawidi, samuragwa w'intebe y'ubwami, umwana wa Aburahamu. Real. Uko ari ivyiwe nyakuri. Y escribe ahí encimita Yaranditse ko ngaho hejuru ngo del reino. umuryango wa cyami wo mu bwami, umwana w'umuntu, Heredero de la tierra. samuragwa w'isi, Hijo de Dios. umwana w'Imana, Todas las cosas. samuragwa wa vyose, La otorgación real. ukubishikirizwa nyakuri. Y arriba, Hejuru yaranditse ko ngo otorgar es igual. Hijo de guhereza bingana umwana wa utuburungu tubiri wa Dawidi, wa Aburahamu, umwana w'umuntu, umwana w'Imana. Pasamos también a la 40. Tujye kandi no kuri 45 del libro de citas, mu gitabo cy'imirongo párrafo 300. umurongo w'amajana 385 aravuga ati Y cuando venciéremos por kandi nitwanesha biciye muri mpwemu yera nk'uko nawe yabikoze, estaremos con él tuzokwicarana nawe niyafata intebe yiwe y'ukuri, de David. intebe yiwe yo ku isi ya Dawidi, kugira ngo twicare tuganzanye nawe nk'uko we yabikoze hariya. Amen. Poder y autoridad Dufise ububasha n'ubutware sobre toda la tierra. ku isi yose, Tierra está gimiendo. kandi isi irikiraniha Manifestación de los hijos yiteze ukugaragara kw'abana b'Imana, kuko inyuma ya vyose para que iyi si ntiyari yatanzwe kugira ngo Imana ibe ari yiyigenzura. Ivyo tubimenye nivyo. Dios de esta tierra, Mbega Imana y'iyi si ninde? Ni umuntu. todo Naho aganza sujeto a lo vyose mu isi biganzwa n'umuntu. Kubw'icyaha yaraguye biciye mu bubasha bucungura bwa Kristo. Umuntu rero aragaruka ku yindi ncuro. Ivyo nivyo, kuko isi ni y'umuntu, niwe yayihawe, kandi we azoganza vyose. Ivyaremwe vyose biriko biraniha vyiteze ico gihe, aho abana b'Imana bazogaragara ku yindi ncuro. y escribe en arriba Yaranditse ko hejuru ngo en el trono ku ntebe bingana umwana wa Dawidi. y al lado Aho ku ruhande yaranditse ko ngo ivyashura na 11. y abajo escribe la Hepfo yandika ko ngo ukugaragara kw'abana ukuragwa mu mwuzuro. y también escribe Dios Kandi yaranditse ko ngo Imana yaragaragariye mu mubiri.
Apocalipsis 10, ibyahishuriwe hano 11, 11, 11, 13, 14 na 11, 13 kugeza kuri 19. hay otro lugar también. hariho ikindi kibanza byongeye, Hay varios lugares. hariho ibibanza bitandukanye Tomando algunos. turiko turafatamwo turaraba muri bimwe bimwe ahatubwira Referencia correspondiente kuri uwo mugabane iryo ragi rijyanye n'ayo mazina y'ibyitiriro. ni murabe ku rupapuro rwa 142 del párrafo ku murongo 1274. 1274 naho nyine ngaho haratubwira, Nos dice arabitubwira, ahora aratubwira ati rero igihe Yesu yaza mu isi, el nombre we yaje mu izina ry'abana batatu, umwana w'umuntu, uwo ni umuvugishwa n'Imana, umwana w'Imana n'umwana wa Dawidi. Rero we yabaye ngaha mu isi, we namba ntiyigeze avuga ko yari umwana w'Imana, yaravuze ati ndi umwana w'umuntu. Uhoraho ubwiwe Ezekiyeli wo mu bavugishwa yamwise umwana w'umuntu, kuko yategerejwe kuza kugira ngo ashitse ivyanditswe nk'umuvugishwa. Mose yaravuze ati uhoraho Imana yanyu azohagurutsa umuvugishwa ameze nkanje. Icyo nicyo gituma we atari gushobora rero kuba ari umwana w'Imana, kuko we yabaye umwana w'umuntu. Ijambo ryaje kumuvugishwa, we yabaye ijambo mu mwuzuro waryo, umwana w'umuntu. Umuvugishwa n'Imana mukuru, atari umuvugishwa n'Imana mukuru, ahubwo umuvugishwa Mana, umwuzuro w'ubumana wari muri we. Nicyo gituma yabaye umwana w'umuntu. Rero mu myaka 2000 we twaramumenye nk'umwana w'Imana impwemu. Mu kimumbi naho azoba ari umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe y'ubwami. Aho yaranditseho ngo ikimumbi, intebe y'ubwami. Twese ibyo turabizi, twebwe abizeye ibyanditswe. Rero Yesu yaravuze ko ku iherezo ry'iki gihe cy'ishengero turiko turabamwo, ko umwana w'umuntu yohishuwe ku yindi ncuro muri bwa buryo nyene nk'uko byagenze i Sodomu. Yaranditse ko ngo ari mu muvugishwa. Ni ukuvuga, murabona hariya hari umumarayika mukuru Gaburiyeli na Mikayeli, kandi ibyo byashushanya ubukozi bwa Mose na Eliya, aribwo ubu bukozi bwo mu byashyura na 11 buri mu muntu, mu muvugishwa. We hejuru yaho yaranditse ko ngo umwana w'umuntu, umwana w'Imana, umwana wa Dawidi. Mu butumwa bwiswe ubutumwa buvuga ku vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 igice cya 2 cy'ubwo butumwa, ku rupapuro rwa 34 haratubwira, Mandata Branamu utera ujya kuri 35 aravuga ati rero nimwitegereze igihe wo muryango wacu w'umucunguzi yaba Yesu Kristo, we yabaye umwana wa Dawidi. Uwo ni samuragwa w'intebe, icyubahiro samuragwa w'intebe kubwo kuba ari umwana wa Dawidi. Imana yaravuze hariya kera ko namba itazoreka Dawidi, ko itazoreka Dawidi ngo abure uruvyaro, kandi Kristo ni umwana wa Dawidi. Kandi we rero yabaye umucunguzi wo mu muryango wo hafi, kandi ararindiriye, ariko arategura ikibanza hazoshobora kuganzanya natwe nk'umwana wa Dawidi. We ni samuragwa aragwa intebe y'ubwami. Yaranditse ko ngo rimwe aho ku ruhande aho havuga ngo nk'umwana wa Dawidi. Ku murongo ukurikira we yaranditse ko inimero ya 2 nk'umwana wa Aburahamu. Yaranditse ko ngo Mose we ni samuragwa wukubishikirizwa nyakuri. Yaranditseho ngo Palestine hamwe n'ibihumbi 144. Amen. Mbega ibyo nivyo? We ni samuragwa wo gushikirizwa ibintu nyakuri. Amen. Palestine hamwe n'ibintu byose biri muri Palestina. Yaranditseho ngo ibihumbi 144 hamwe na Isirayeli yose. Urubyaro rwa Aburahamu, we yari umwana wa Aburahamu. Hepfo yaranditse ko ngaho ngo umwana wa Aburahamu agakwego samuragwa wo gushikirizwa ibintu nyakuri. Tuje ku rupapuro rwa 35 yaranditse ko 3 nk'umwana w'umuntu
Y ahí encima de aho hejuru yaho ngo nk'umwana w'umuntu yanditse ko ibyashyuha na 18 kugeza kuri 11 na 19 11 kugeza kuri 21 aho hari kuza k'umwami como el Hijo del Hombre nk'umwana w'umuntu. hace el Hijo del Hombre, icyo umwana w'umuntu akora, dio el hombre, mbega umuntu yahomvye iki? Yahomvye isi. el hombre, él es el Rero nk'umwana w'umuntu we ni samuragwa wa byose ku isi. que él ha obtenido Ibyo byose we yaronse a nosotros. ategerezwa kubidusubiza twebwe. Rero we aragaruka ku cyo we yarari. Él ahora, y ahí escribe 4. Arandika ko ngo 4. Entonces, como el Hijo Rero de Dios, nk'umwana w'Imana ubu we araragwa byose. como el Hijo de David, Nk'umwana wa Dawidi él es el heredero al trono. we ni samuragwa w'intebe y'ubwami. Como hijo de Abraham, Nk'umwana wa Aburahamu ni samuragwa wo gushikirizwa ibintu mu buryo nyakuri. escribe Palestina Yaranditse ko ngo y todo, Palestina, dice Palestina y todo lo que está. Palestine hamwe n'ibintu byose bihari. Escribe ahí así Niko yanditse ko ngaho encima, hejuru. como el Hijo del Hombre, Nk'umwana w'umuntu él es el heredero a la we ni tierra. samuragwa aragwa isi. Y ahí escribe realeza. Aha yaranditse ko ngo umuryango wa Como cyami. el Hijo de Dios, Nk'umwana él w'Imana es el heredero we ni de todas las samuragwa cosas en el cielo w'ibintu y en la byose tierra. mu ijuru no ku isi. Vamos a leerlo corrido ahora. Reka Se tubisome dusubire mu murongo. Rero nk'umwana w'Imana we araragwa ibintu byose. Nk'umwana wa Dawidi we ni samuragwa w'intebe y'ubwami. Nk'umwana wa Aburahamu ni samuragwa wo gushikirizwa ibintu nyakuri. Nk'umwana w'Imana ni samuragwa w'isi. Nk'umwana w'Imana ni samuragwa w'ibintu byose mu ijuru no ku isi. Oh la la, uwo ni umucunguzi wacu, umucunguzi wacu wo mu muryango. escribe al lado los 4. Yaranditse ko ku ruhande ngo amazina ane y'ivyitiriro y'umwana. Ahora note, Rero murabe, bituma niyumva ameze neza. realmente, Aho niho jewe mu by'ukuri ahora dejen que sus ngaburirirwa. Mwemere imitima yanyu ibe yidegembya ku bw'Imana mu minota mikeya gusa. Mwumvirize ibi. Satani ni umuntu anyaga we ibisi vyiwe. años de alboroto We yaragize imyaka 1000 yo gusemerera. lo posee. Pero Cristo Nimba bifise n'uwundi kanaka arabigira, ariko Kristo arabifise nk'umucunguzi wo mu muryango, yarabicunguye bundi bushasha ku bwacu, ariko Satani we ni wabifise. Ariko murazi inyuma y'agahe gatoya uru rugamba rukomeye ruzorangira, azoterwa mu kiyaga cy'umuriro. será liquidado. We azozimanganywa n'abo bose bamusenga, ariko abaragwa agakiza bazozana na Kristo. Ahora, él es. Rero we ni uwunyaga, Ahora recuerde, si uri mu vyiwe. Rero mwibuke mu isezerano rya kera, umuntu ahomvye itongo ryiwe, umuntu atari igiwe akaryinjiramwo, we ntiyashobora kurigumana dueño, ibihe byose. después de 50 años, Yarimaranye imyaka 50. Inyuma y'imyaka 50 umwaka wa yubile wacuza, y el año de jubileo, kandi umwaka wa yubile, igihe umwaka wa yubile wabuje, otra vez rero byose ku yindi nshuro byaca bisubira mu nkomoko yavyo. regresaban a su Abagurano bose barasubira mu ntango yabo y'ubwa mbere. Umuntu abaye ariko ararima mu murima, inzambi ikavuga, akumva, el asadón, yaca aterera hasi isuka akavuga más un esclavo. ati sinkiri umuja, Todo era de nsubiye mu muryango wanje. eso estaba en la propiedad. Umuntu ari mu itongo ritari igiwe yategerezwa guca rivamwo. Ahí él escribe Aho yaranditse ko ngo la trompeta del año. inzamba y'umwaka wa yubile, Abalewi 25:8. Él tenía que salir del terreno. We yategerezwa guca ava mu ubwo butaka, bitumwe n'iki? Legítimo estaba Mwene ryo yabagarutse, tenía que ceder. yategerezwa guca rirekura akaritanga. Y escribe en este otro Yaranditse ko muri iki kindi gitabo yaranditseho ngo umwaka wa yubile byose birasubira kuri mwene byo w'inkomoko. Amén, aleluya. Amen, Uno de haleluya. estos días los Umunsi umwe reinos de este mundo ubwami caerán, bw'iyi y el si dueño legítimo buzogwa, vendrá. kandi mwene bwo w'inkomoko azoza umunsi umwe. Y escribe Apocalipsis Yaranditse ko 11, ivyashuye na 17, 11, 15 kugeza kuri 18. 5 del 8 al 11. 5:8 kugeza kuri 11. Ahora nos sigue diciendo acá nuestra Arabandanya tubwira ngaha mwene data Biriyamu en
este mensaje que estamos leyendo, mu butumwa turiko Jesús turasomwa los bwiswe ngo Yesu n'amazina ane y'ivyitiriro nk'umwana, aravuga ati kandi ba Samuragwa cabeza, el hijo mayor, baserukiwe n'umwana mukuru, el Señor Jesucristo. umwana w'imfura, umwami Yesu Kristo. Kandi twebwe nk'abana b'Imana n'abana b'imfura Escritos en el cielo, banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, esa es nuestra herencia. twebwe umugabane wacu uradushishikaje kuko turi Herederos, ba Samuragwa b'Imana, abaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu. Niko abitubwira intumwa Pawulo mutagatifu mu Baroma 8:17. 8:17. Así que, como herederos, Rero twebwe nka ba Samuragwa b'Imana herederos con Cristo, n'abaraganwa na Kristo Yesu, twebwe biratubereye kandi biradushishikaza hijos de Dios, la cual kumenya abana b'Imana a estos títulos de hijos. ari bo bayoboka ayo mazina Y nos interesa y'ivyitiriro conocer y'umwana, toda la kandi herencia biradushishikaje kumenya iragi ryose ry'Imana rigenewe abana b'Imana, títulos de hijos. ari ryo riganzwa n'ayo mazina y'ivyitiriro. Nimurabe aha mu gitabo cy'imirongo kandi aratubwira ku rupapuro rw'141 Del párrafo 12:60 ku murongo wa 12:65 nos dice, aratubwira ati hijo del hombre siempre umwana w'umuntu buri gihe muri Bibiliya ni umuvugishwa. We yaje mu mazina y'abana batatu: umwana w'Imana, umwana w'Imana, umwana wa Dawidi. su nombre, Kandi we yaravuze izina ryiwe, aravuga ati ni umwana w'umuntu, kuko icyo ni cyo gikorwa yakoze cy'umuvugishwa, umuntu abona kure. Yaravuze ati mu minsi nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, umwana w'umuntu niyatangura kwishura wenyine ubwiwe, aho azoba ari mu gihe cy'iherezo. Hejuru yaranditseho ngo umwana wa Dawidi, umwana w'Imana, umwana w'umuntu bingana umuvugishwa. sigue diciendo nuestro hermano William, Mwenda tabiri yamarabana yavuga ati none ni iki we porque él como kimwegukira ni vyose, kuko we nk'umwana wa Aburahamu ni Samuragwa wo gushikirizwa vyose mu buryo nyakuri, ni Samuragwa wa Isirayeli yose, ubutaka bwose bwa Isirayeli, na Samuragwa w'ibihari vyose. Nk'umwana wa Dawidi ni Samuragwa aragwa intebe y'ubwami ya Dawidi kugira ngo abe umwami ku ihanga ry'Abaheburayo. Nk'umwana w'umuntu we ni Samuragwa w'isi yose yiva ikagera, lo que está en la tierra, hamwe n'ibintu byose biri ku isi. Kandi nk'umwana w'Imana we ni Samuragwa y de la tierra, w'amajuru n'isi nayo. que todo Rero byose biramwegukira n'ivyiwe. en la página Ku 120 rupapuro rw'124 del libro de citas, mu gitabo cy'imirongo en el párrafo 11:02 ku murongo wa 11:2 nos dice, haratubwira hati eso es lo que hicieron los judíos. ivyo nivyo abayuda bakoze igihe igitwikirizo cyatabugwa, Imana ikaza ku mugaragaro ibambwe ku musaraba. Él estaba en plena vista, pero Yo ellos yari kwiragaragara ariko bo ntibashoboye kuyibona. pudiera ser posible que los gentiles. Mbega vyoshoboka ko abanyamahanga nabo boba bakoze nk'icyo kintu nyene. Arriba escribe los Hejuru yaranditse ko ngo abanyamahanga hamwe no kubamba uyu munsi. Oh Dios, cuando ellos han Oh tenido las edades de la man, iglesia, igihe bo baciye mu bihe by'ishengero by'umwana w'Imana, aho yaranditse ko ngo mpwemu yera, indome E na C. cuando ahora el velo Ariko ubu aho igitwikirizo cy'aya madini n'ibindi bintu, iki gitwikirizo cy'imigenzo, icyo twagumanye guhera kuri Pentekote, igihe imigenzo yo mu ishengero yatabuwe, que la gente dijo ibintu abantu bavuze han pasado, bati iminsi y'ibitangaza yararenganye. y estas cosas, y Dios ha quitado el velo. Kandi Imana yarakuyeho igitwikirizo kuri bo, iramuzana ku mugaragaro. Rero bo bariteguriye kumubamba bundi bushasha neza neza. En plena vista, Imana ishyizwe ku mugaragaro, yaranditse ko ngo ukubambwa, bo bategerezwa kuyibona ihagaze hariya. era demasiado común. Yari umuntu asanzwe cyane, yari umuntu ameze nk'abandi, No podían verlo. bo ntibashobora kuyibona. Están listos Yaranditse ko ngo bariteguriye crucificarlo de nuevo. kuyibamba bundi bushasha. Como hijo del hombre, Nk'umwana w'umuntu, allí en su primera vez harya mu kuza kwe kwa mbere lo crucificaron. baramubambye, Como hijo del hombre kandi nk'umwana w'umuntu e hijo
de David, n'umwana wa Dawidi. vean Murabona que también byongeye ko lo crucificarán. bazomubamba. Ahora, Ubu aquí, reka y en la página duce ngaha nimurabe ku rupapuro 126, rw'126 nos dice el párrafo 11, haratubwira ku 22, murongo wa 11:22 ni nk'uko byagenze mu minsi y'i Sodomu, uko niko bizoba igihe umwana w'Imana azogaragara, atari umwana w'Imana ahubwo umwana w'umuntu azogaragara mu gihe we ariko arahishurwa amenyesha ishengero Hijo ryiwe. del hombre será revelado. Umwana w'umuntu azohishurwa imbere gatoya y'umwana w'isezerano. Umwana w'isezerano yaranditsweho ngo Yesu, Mose na Eliya. Había visto Dios Aburahamu yari yaragiye arabona Imana mu buryo bwinshi butandukanye, mu muco no mu mayerekwa, ariko aho hari hari Imana iri mu muntu imbere gato y'uko hashika umwana yarindiriwe w'isezerano. Yesu yavuze yuko imbere y'uko umwana w'isezerano agaruka bundi bushasha, Elohimu ko yokwigaragaje, ko yokwigiza ijambo ryiwe agaragariye mu mubiri. Imana bagenzi, lo mismo tugiye kubona Yesu Imana igaragaye ya yindi nyene mu bihe byose, uko ariko vyamye bigenda, yo yihisha imbere inyuma y'igitwikirizo cy'umubiri. Imana muri mwebwe. y pasamos a la página 100 Tuje ku rupapuro rw'135 de este libro de citas muri iki gitabo cy'imirongo, del párrafo 12 ku murongo wa 12:6. nos dice Haratubwira hati este es la tercera etapa y uku es ni gukwegwa hablando kwa de la gatatu, palabra. kandi ni Parece ukuvuga ijambo. enteramente posible que usted Birashoboka mu mwuzuro ko wewe completa y plenamente uvuga ijambo umuntu agaca agarukana amagara meza mu mwuzuro, en la resurrección. mugashyirwaho neza kubw'izamugwa mwizuka umwana w'umuntu. Y escribe la tercera etapa Yaranditse ko ngo igual, gukwegwa kwa hablando de la gatatu palabra. bingana ukuvuga ijambo. Ahora vean cómo él dice allí Nimurabe ingene avuga ngaha ati que será posible que ko usted bizoshoboka ko wewe wovuga ijambo umuntu plenamente restaurado agakira mu mwuzuro, akagarukana amagara yiwe mu mwuzuro, y ni listo ukuvuga para el rapto, porque ahinduwe kandi yiteguriye ukuzamurwa, kuko biciye mu ijambo rivuzwe, en donde la resurrección ocurrirá y la niho transformación. izuka rizoba be no guhindurwa. Nimurabe kandi ibyo yandika ngaha, aravuga ati Para el rapto gukira kubw'izamurwa mu izuka. y también ahí encima de la Kandi tercera ngaha etapa, hejuru hablando y'ugukwegwa de la kwa palabra gatatu yaranditseko ngo kuvuga ijambo, yaranditseko kandi ngo del Hijo del Hombre. guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Ahora sigue diciendo nuestro hermano Mwenda William, tabiri yamarabana nyavuga ngaha ati kandi mu kuza k'umwana w'umuntu todos estos títulos de aya mazina yose y'ivyitiriro y'umwana azoba agaragaye. todos los títulos de Amazina yose y'ivyitiriro y'umwana murabona azoba agaragariye hehe? Mu kuza k'umwana w'umuntu. página 148 Ku rupapuro rw'148 mu gitabo cy'imirongo nos habla también naho nyene kandi aratubwira del párrafo 13 ku murongo wa 13-16 dice ahora aravuga Jesús ati vino rero en tres Yesu yaje mu mazina atatu: umwana w'umuntu, uwo ni umuvugishwa, umwana w'Imana por la edad de la iglesia, waciye mu bihe by'ishengero, entonces hijo de David, hanyuma naho umwana wa Dawidi. pero entre el hijo de Dios Ariko y el hagati hijo de David, y'umwana w'Imana n'umwana wa Dawidi, nk'uko biri muri Maraki 4 no mu bindi byanditswe byinshi, we yagiye kugaruka mu ishengero ryiwe mu buryo bufatika mu bantu, en seres humanos, en la mu manera de biremwa ser abantu, profeta. mu buryo bwo kuba ari umuvugishwa. Y escribe ahí, Yaranditse ko ngaho k'uyo murongo wose hejuru ngo Eliya wa kane, Eliya wa gatanu, Mose wa kabiri, Yesu wa kabiri. y dibuja ahí al lado Aho ku ruhande rw'ibubamfu acapura ko piramide n'ibihe by'ishengero, hanze y'ibihe by'ishengero hepfo yandika ko ngo rimwe, luego dentro de la hanyuma imbere mu bihe by'ishengero yandikamo kabiri, hejuru naho mu ibuye rikomeza imfuruka yandikamo gatatu. pero vean como él dice que Ariko murabona ingene avuga ko hagati
el Hijo de yo Dios. kuba ari umwana w'Imana n'umwana wa Dawidi. Ven, nos está colocando Murabona aha ariko aradushira en la parte de la aradushira ngaha mu gice cy'ibuye colocando en la brecha. ntariko aradushira mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariko arabishyira mu gihe cy'igihengere aho hagati na hagati. Él dice que aparecería. aravuga ko yoserutse aho rero akaba ari Eliya wa kane. We hejuru yaranditse ko ngo Yesu yaje mu mazina atatu: umwana w'umuntu, umwana w'Imana, También escribe ahí. kandi yandika ko ngo umwana wa Dawidi. Y en la 130 no ku 137 de este libro de citas, muri iki gitabo cy'imirongo umurongo wa 12-19 ahí nos dice, aha aratubwira ati, algunos dicen que el hermano, bamwe bavuga ko mwene data Branamu ari umwana w'umuntu. yo pensé que la columna de fuego jewe era el Hijo del Hombre. nibagije ko inkingi y'umuriro ariyo yari umwana w'umuntu. Mbega ndiko ndihenda? Esa es una buena pregunta. icyo ni ikibazo cyiza cyane, ariko jewe sindi umwana w'umuntu, jewe gusa ndi umwana w'umuntu. Hay bastante diferencia. hariho itandukaniro rikomeye cyane. Yesu Kristo yari umwana w'umuntu, umwana w'Imana, umwana w'umuntu, umwana wa Dawidi. Ahora, la razón que esa rero pregunta igituma icyo kibazo kumbure cyabagijwe n'uwo muntu, considera kuko abantu jewe bamfata nk'umuntu abona kure. tengo una pregunta aquí. ndafise ikibazo ngaha kimvuguruza muri ivyo, Yo ustedes ariko mwebwe yo leo estas preguntas. jewe nsomye iki kibazo, mwebwe muraza kubona ko jewe nishyuye ivyo bintu mu buryo nk'uko nza kubikora, Últimamente guiado para hacer kugeza aho nza kuba nyoborewe gukora ikintu kanaka. Murabona, lo que tengo que decir. ndaza guheza mvuga ivyo ntegerezwa kuvuga, ariko iyo saha ntiragera. yaranditse ko yaracapuye ko ibuye rikomeza imfuruka, iyo saha ntiragera. Y dibujo una piedra angular. yacyacapura ko ibuye rikomeza imfuruka, ni ukuvuga ntihari bwashika iki gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Así, yo no soy él. rero jewe sindiwe Yo no soy él. umusigwa, sindiwe umusigwa, umwana w'umuntu. Su profeta. jewe sindiko ngerageza kwigira umuvugishwa wiwe. jewe naragiye ndabivuga kenshi, Pues en la cinta. muzonyumva mu ikaseti, ariko narabivuze ivyo inshuro zimwe zimwe, kuko mwebwe murashobora mushaka kubitanga mu yandi majambo. umuvugishwa mu nsiguro y'icyongereza ni umuvugabutumwa. umuntu uwo ari we wese ivyo arabizi, murondere muri kazinduzi. murabona, umuvugishwa ni umuvugabutumwa muri kazinduzi y'icyongereza, ariko mu giheburayi canke mu kigiriki, umuvugishwa n'umuntu abona kure, umuntu avuga ibintu imbere y'igihe. ariko mu nsiguro zo mu cyongereza, umuvugishwa n'umuntu abona kure. rero singomba kwiyita ikintu na kimwe uretse mwene so. ndi mwene so gusa, kandi mwebwe gusa mumfate gusa nka mwene so Bill cyangwa mwene data Branham cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose mushaka gukora kuri ivyo. ivyo ni byiza, ivyo mwebwe mwizeye ivyo muvyigumizemo uko nyene. No se puede estar murabona ko umuntu atoshobora kujya mu byo kuzaravuga cosas que Dios le va ibintu Imana igenda iramuhishurira, ahubwo umuntu arabizigama mu mutima. Ven, y ahora, murabona, ¿qué era esa otra pregunta? none icyo kindi kibazo cyari ikihe? Me profundizó tanto en narabyinjiyemo mu buryo bwimbitse ku buryo nibagiye n'ibyo bintu. kimwe muri ibyo yo, el Hijo del Hombre. byari ngo mbega jene ari umwana w'umuntu cyangwa inkingi y'umuriro yari umwana w'umuntu. yaranditse ko ngaho ngo inkingi y'umuriro. La columna de fuego oya, es el ungimiento. inkingi y'umuriro ni ugusigwa. acapura ko inyenyeri ya Dawidi ku ruhande rw'iburyo ngaho. inkingi y'umuriro ni ugusigwa, Cristo es el mismo ayer, nk'uko Yesu Kristo uko yari areje ariko ari uyu munsi n'ibihe byose, kandi mu minsi y'iherezo, nk'uko byagenze mu gihe cya Loti i Sodomu, ubwo niko bizoba ku munsi aho umwana w'umuntu otra vez. azokwihishurira ku yindi nshuro, ariko arishura wenyine ubwiwe. ni hehe yabonye inkingi y'umuriro yururukira? En la gran carpa mu ihema rinini katedrale, mu kumba gato k'imbaho. en esa visión que le fue muri mostrada, rya yerekwa yahabwa, ni ukuvuga iyo nkingi y'umuriro yarururutse, estuvo allí obrando. yari kwirakorera ngaho, we yarabonye ibyo byose. ¿Dónde es que obra kandi ni hehe none inkingi y'umuriro ikorera? buri gihe yamye zirakora biciye mu bikoresho byayo. ni ukuvuga yari inkingi y'umuriro iri ngaho muri uko gusigwa, ese ministerio? muri ubwo bukozi. Él escribe al lado ahí, yaranditse ko ku ruhande ngaho ngo logos, ugusigwa inkingi y'umuriro. ahora en estos posteriores días, rero muri iyi minsi y'iherezo, logos yari iri kuri Yesu,
hacer la columna ariyo yageze aho iba inkingi y'umuriro ku yindi nshuro kandi yururutse hasi ku isi kugira ngo nagira mvuge ibintu ariko nimurabe ku makaseti bo ntibovyizera mwe mubibabwiye nta tandukaniro na rimwe bovyumvamwo gente no lo creería. abantu ntibovyizera ariko jewe ngira mvuge ibi Investigador de juicio. yururutse nk'iyije gukora iperereza ngo izane igihano je sindiwe ndi umusavyi wiwe gusa kandi inkingi y'umuriro si we ni mu buryo bwa imwemu yari ku mwana w'umuntu kandi rero yaje ubu kugira ngo isige umwana w'umuntu yaranditse ko ngo abavugishwa Eliya wa gatanu hamwe na Mose Y escribe al lado yaranditse ko ku ruhande yaracapiye ko ibihe rikomeza uvuga n'ibihe by'ishengero arandikaho ngo rogosi inkingi y'umuriro para restaurar un ministerio kugira ngo hagarugwe ubukozi neza neza nk'uko yavuze ko byari kuzogenda kugira ngo umutwe n'ibindi bihimba bisigaye by'umubiri bifatane yaracapiye kandi ku ruhande ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero hejuru yandika ko ngo ukunga ubumwe k'umutumba n'umutwe y encima de la 12:19 hejuru ya 12:19 hejuru hariko haratangura uwo murongo yaranditse ko ngo inkingi y'umuriro bingana logos bingana el verbo marayika jambo y escribe kandi yaranditse ko ngo umwana w'umuntu umwana wa Dawidi hijo de Dios y umwana w'Imana umwana wa Dawidi ibyo yavyanditse ko bikurikirana umwana w'umuntu umwana w'Imana umwana wa Dawidi vean lo que nos dice él ahí. murabona ibyo wenga hatubwira mwene data Biriyamati kandi mukuza ko umwana w'umuntu ayo mazina yose y'ivyitiriro y'umwana azoba agaragaye Cualquier momento kandi mu mwanya uwo ari wo wose aho bizoba bikenewe rimwe mu ayo mazina y'ivyitiriro kugira ngo haboneke ibijyanye n'iryo zina ry'icyitiriro rizogaragara nimurabe ingene se va a ingene obtener hazoboneka ingene haboneka ibintu byose biba biri munsi y'iryo zina ry'icyitiriro ese título. hariko hagaragara iryo zina ry'icyitiriro muri ico gikoresho ku rupapuro rw'123 naho nyine mu gitabo cy'imirongo umurongo wa 10:96 Dice, haratubwira hati ahora al venir, él tuvo que venir rero mu kuza yategetswe kuza nk'umwana w'umuntu kuko ibyanditswe byera byavuze kuko ariko yari kubikora imana yari guhagurutsa umuvugishwa rero we ntiyari gushobora kuza yiyita wenyine ubwiwe ngo umwana w'Imana kuko nticyari ico kiringo murabona él era el hijo del hombre. we yari umwana w'umuntu ariko aravugishwa kugira ngo ashitse kandi abahishurira ibintu byose Habían sido hechas en tipo ibyari byarakozwe mu buryo bw'ibigereranyo vyerekana icyo yari ari ni ukuvuga ibintu byose byariko birashushanyirizwa mu bavugishwa bariko baramushushanya bamugereranya rero w'igihe yaseruka entonces estaba revelando rero aho mu kugaragara kwiwe yariko arahishura ibintu byose byari byarakozwe mu buryo bw'ibishushanyo by'ibyo yari kuzokora aho yaracapiye ku inyenyeri ya Dawidi yandika ko ngo ibigereranyo a la derecha y a la izquierda escribe tipos. ku ruhande rw'ibubamfu yanditseho ngo ibigereranyo rero we yari ari ku isi nk'umwana w'umuntu ni murabe wa mugore w'Isirofene yarayirutse amugana aravuga ati mwana wa Dawidi ngirira impuhwe Nunca ni siquiera we nta nubwo aho toda su cabeza. yararamitse n'umutwe ngo amurabe uwo mugore nta burenganzira na bumwe yari afite bwo kumwita umwana wa Dawidi kuko uwo mugore yari umunyamahangakazi ni nk'umukobwa wanje Reclamaba we ntacyo yoshobora kunsaba jewe nk'umugabo wiwe cyangwa ngo umugore wanje ansaba ikintu nk'umwana wanje kandi umugore wanje ni umwana wanje akaba n'umugore wanje ni umukobwa wanje mu butumwa bwiza ariko nta burenganzira afise bwo ku isi bwo kunyita nka se rero uwo mugore w'umunyamahangakazi ntiyari afise uburenganzira kuri Yesu bwo kumwita umwana wa Dawidi ariko yampumye Bartimayo yoyo ego kuko we yari umuyahudi rero ubu aza nk'umwana w'umuntu mutegezwa rero kumenya aya majambo n'ibi bintu mire a Hattie Wright, nimurabe Hattie Wright cya gihe tercera etapa, igihe muri kwa gukwego kwa gatatu mwebwe muravyibuka mu bindi bintu byose uwo mugore yavuze ikintu kibereye wowe utegereza kuvuga ijambo ribereye icyo kintu kibereye ukakibwira Imana nimurabe rero we ubwa mbere yaje nk'umuvugishwa baramubamba abiwe baramubamvye como el hijo del hombre. we yaje nk'umwana w'umuntu Después el Espíritu Santo, hanyuma naho mwemu yera yaraje entonces el hijo de Dios. rero we aho yari umwana w'Imana Imana ni mwemu Era el Espíritu Santo. we yari mwemu yera umwana w'Imana yaraje mu bihe by'ishengero Como hijo de Dios. aza nk'umwana w'Imana ubu naho mu nganji y'imyaka 1000 we azoba ari umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe ya sekuruza Dawidi we si umwana wa Dawidi ubu
kandi mwibuke hagati na hagati yo kuba umwana w'Imana mu ishengero rya Lawodikiya bo baramutereye hanze, kandi muri Luka yavuze ko yari kuzohishurwa ku yindi nshuro nk'umwana w'umuntu, umuvugishwa, ariko arashyitsa ibindi byanditswe byasigaye. Yaranditseho ngo umwana wa Dawidi ku Bayuda, acapara ku inyenyeri ya Dawidi ku ruhande. Murabona, we arahishurwa mu minsi y'iherezo nk'umwana w'umuntu, nk'uko bihuje na Malaki 4 n'ubundi buvugishwa bwose bujyanye n'iyi saha. Yaranditse ko ngo umwana w'Imana bingana mpemu yera, bingana mu gihe cy'ishengero. Umwana wa Dawidi bingana mu kimpumbi, mu nganji y'imyaka 1000. Aha mwenda tabiri yamarabana nyavuga ati kugira ngo haboneke, kugira ngo ihanga ry'Abaheburayo rironke kandi ihanga ry'Abaheburayo rihindukirizwe ku ijambo ry'Imana kandi hajanwe ihanga ry'Abaheburayo mu kiringo cy'ubwami, aho hazoba hari izina ry'icitiriro ry'umwana ribigenewe mu gitabo cy'imirongo aho ku rupapuro rw'143. Murabona, icyo nicyo gituma ata muntu n'umwe yigeze ashobora guhindukiriza ihanga ry'Abaheburayo ku Mana, kuko ihanga ry'Abaheburayo aho bazokwinjirira ni mu kiringo cy'ubwami, kandi gitegezwa kuba icyo gikoresho kiba kihari gifite iryo zina ry'icitiriro. Imana iri kiragaragaza iryo zina ry'icitiriro kugira ngo hashobore gukorwa icyo gikorwa. Murabona, icyo gituma we atubwira ibyo twasomye byavuzwe na mwenda Tabiriyamu, avuga ko mu mwanya wari wose aho bizoba bikenewe kugira ngo haboneke ibijyanye n'izina ry'icitiriro kanaka rizogaragara, kandi kugira ngo hashobore guhamagarwa 144 by'Abayuda, 144 bashyirwe mu kiringo cy'ubwami. Rero hakenegwa ko Imana igaragaza iryo zina ry'icitiriro. Rero tugira tubirabe ubu ni murabe ku rupapuro rw'143 umurongo wa 12:7 haratubwira ati ndafata amafoto kenshi nkayamanika. Aramanitswe muri Washington DC. Barariyimanitse nk'ikintu cy'indengakamere abashakashatsi bashoboye gufotora, ya nkingi nyene y'umuriro ifise ka kamere mere nyene nk'uko yari imeze igihe yakura Isirayeli mu bugaragwa. Nizeye ko ari Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu, ari nk'umwana w'Imana, kuko we yiswe umwana w'umuntu igihe yaje ubwa mbere. Ubu rero we yitwa umwana w'Imana mu kimpumbazo, bari umwana wa Dawidi. We yaje ari umwana w'umuntu muvugishwa nk'uko vyavuzwe kuri we. Rero ubu ni umwana w'Imana w'indengakamere mu kimpumbi gikuru kigiye kuza. Azoba ari umwana wa Dawidi, ariko aricara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Hejuru yaranditse ko ngo umwana w'umuntu muvugishwa, umwana w'Imana impwemu, umwana wa Dawidi mu kimpumbi, impwemu yambaye umubiri. No mu butumwa bwiswe ngo umunsi mukuru w'inzamba, haratubwira ku rupapuro rwa 46 hepfo ugana kuri 47, haratubwira ati nimurabe ubu mu gusozera ubukozi nk'umumarayika w'indwi. Abo bashinga intahe babiri bari kuzoba bari munsi y'iyo nzamba y'indwi, neza neza imbere y'inzamba ya 6, neza neza imbere y'inzamba y'indwi hariya. Yaranditse ko ngo Mose na Eliya mu nzamba, Ivyahishura 11:15-19. Rero mwibuke, kandi nababwiye ko jewe nogarukanye iyi nzamba irenga. Yaracapiye birikomeza ifuruka n'ibihe by'ishengero, kandi yandika ko ngo inzamba irenga. We yavuze ko yobikoze aha muri Yesaya. Niki yokoze ngaha muri Yesaya? Yavuze ko yovuga inzamba irenga, inzamba irenga. Atari inzamba nyinshi ubu. Umunsi mukuru w'inzamba hariho zibiri muri izo, Mose na Eliya, kugira ngo izo nzamba zihamagare. Ariko munsi y'inzamba irenga harukuza k'umwami, kugira ngo hatangazwe Yosefu ariko aragaruka. Murabona, amahanga yose azokoranira i Yerusalemu. Yaranditse ko hejuru ngo
haratangazwa Yosefu mu kuza kwiwe Y Kristo. encima de José escribe Jesús. Hejuru ya Yosefu yaranditse ko ngo Yesu. Amén. Amen. Se encuentra eso en el libro Ivyo de Isaías. biri mu gitabo cya Yesaya. Les leí días N'abasomeye de esos capítulos que narabasomeye mu minsi iheze kimwe mu ivyo bigabane muri Yesaya 11 rimwe kugeza 18 rimwe kugeza kuri 3. ahí donde dice también todas las naciones se Aho haravuga ngo amahanga yose azokoranira i Yerusalemu, yaranditse ko ngo i Yerusalemu niho bose bazokoranira. Isaías 25 Kandi muri Yesaya 27 12 na 13 niho we avuze iyo nzamba, kandi amahanga yose azomenya ko Isirayeli bari mu gihugu cyabo n'Imana kuri kumwe nabo. vendrá Umugeni rero azoza kugira ngo abane n'umukwe, umukwe nawe abane n'umugeni. gran milenio. Hazocabi ikimpumbi gikomeye. Inyuma yaho isi yose y'ivikagera iba yatikijwe n'ubumara roho nyanganda, hazoba ijuru risha n'isi nsha, bazobaho ibihe bidashira. Yaranditse ko ngo ububasha roho nyanganda, kandi yandika ko ngo intambara ku ruhande rw'iburyo. Debajo de Nimurabe neza neza el ministerio de Moisés y Elías. muri abo bukozi bwa Mose na Eliya. Ahora todos lo entienden. None mwese murabyumva? Reka nabibabwire ku yindi nshuro. Ubukozi bwa Mose na Eliya hagati y'inzamba ya 6 n'iy'indwi bazoba bavugishwa n'Imana babiri, Israel siempre kuko creerá, ubu Isirayeli siempre creía a buri gihe bamye bizera abavugishwa babo. Yaranditse ko ngo Mose na Eliya ibyacyo na 11 kugeza kuri 7 na 11 15 kugeza kuri 19. ¿Por qué me dijo el Espíritu Santo None ni kubera ko impwemu yera yambwiye igihe natangura hahandi arriba a mostrar hariya hejuru ngatangura kubereka ko yari umwana w'Imana? Yaravuze ati kugeza n'ubu suko oya. Mwebwe ibyo muravyibuka aho baheze nk'imyaka 5 igihe nariko ngana mu Buhindi. Yaravuze ati ntubikore. Nukuvuga igihe yaragiye hariya yari yamaze kwitegurira kujyayo. Impwemu yera aramubwira atoya, igihe ntikiragera, el ministerio que nta nubwo ari n'ubwo bukozi ufise. Dios estaba operando? Ni ukuvuga Imana yari kikorera muri we ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwabwo kwa 4. Él escribe al lado, Yaranditse ko ku ruhande ngo no a Israel. kugeza n'ubu ntiharagera kuri Isirayeli, bizoba ari nk'umwana wa Dawidi. Igihe mpwemu yera azoba ari nk'umwana wa Dawidi. Rero aha twamaze kwishugwa Que el pueblo hebreo ingene ihanga ry'Abaheburayo entrará a la dispensación bazokwinjira mu kiringo cy'ubwami. en ese ministerio Bizobera mu ubwo bukozi en donde Dios está operando aho Imana título ibiri kirakorera iryo zina ry'icitiro ry'umwana wa Dawidi. Naho nyene amazina yose y'ivyitiriro ari ngaha, necesite manifestar kandi igihe yo ikeneye kugaragaza rimwe kugira ngo ikore izina munsi y'iryo zina ry'icitiro irabikora, y se cumple. hagaheza hagashitswa ibiri munsi y'iryo zina ry'icitiro. Por eso pueden aparecer muchos Nico gituma hashobora guseruka gushika benshi bariko baragerageza allá o de kuja hariya canke kurondera uburyo bw'ingene bobigenza, ingene bohindukiriza pueblo hebreo. ihanga ry'Abaheburayo kuri Kristo, ariko ntibazobishobora Tiene que ser conforme kuko bitegerezwa kuba bishingiye ku nteguro y'Imana. Kandi harashobora guhaguruka abavugishwa b'ibinyoma, abasigwa benshi b'ibinyoma, no lograrán ariko eso. ntibazobigerako. Hay una parte Nimurabe hariho igice aho we avuga de escribe que le dan el otro Ya- significado. yaranditse ko babiha iyindi siguro, nuko bavugishwa b'ibinyoma. Reka tubirondere ngaha nigoga na nigoga. Bitegerezwa kuba biri mu gitabo cy'ibihe by'ishengero Editado gisubiwemwo, porque vean kuko murabe darle mu kubiha otro significado iyindi a nsiguro, la palabra, mu guha iyindi nsiguro ijambo la hacen inefectiva. barituma ritagira akamaro. Interpretaciones Ni humanas ukuvuga ni insiguro za kimuntu que le dan baha ijambo, kuko abo ntibagenywe n'Imana ngo esa labor. bakore icyo gikorwa. Está en el libro de Biri mu gitabo cy'ibihe by'ishengero mu gice en este vamos a ver aquí. muri iki, reka turabe En este está en la 4 muri iki biri ku majana ane en la 375 amajana 365 hategerezwa kuba ari ku majana 371 mw'ico mwebwe mufise. vean allí dice Nimurabe ngaha haravuga ati
Ahora, en cada caso, usted rero notará buri que el buri falso gihe profeta mwebwe muzobona ko umuvugishwa w'ikinyoma afuera ni umuntu aba ari ku ruhande rwo hanze y'ijambo. y él dibuja ahí aha we yaracyapuye ko ibuye rikomeza ifuruka n'ibihe by'ishengero fuera de ari hanze, uwo bari hanze la edad y etapa donde y'igihe Dios le ha tocado n'intambuko vivir. Imana iba yamugeneye kubamwo. Así como mostré que nk'uko nerekanye ko antikristo bisigura urwanya ijambo, abavugishwa b'ibinyoma baza bariko baragoreka atribuyéndole un significado bahindura ijambo bariha insiguro rigamije intumbero zabo ziva kuri sekibi. Muramaze kubona ko abantu bajyana abantu mu kuzimira babikwegera ko biciye mu gutinya. Bavuga yuko abantu badakoze ibyo bavuga cyangwa bakagenda ko boca batikira. falsos profetas ubu baba barabavugishwa b'ibinyoma, kuko umuvugishwa w'ukuri buri gihe azotuyobora tujyana ku ijambo kandi azofatanya abantu na Yesu Kristo, kandi ntazobwira abantu ko bategereza gutinya ibyo avuze, ahubwo azobabwira ko batinya icyo ijambo rivuga. Murabona, temen a lo que dice la palabra. Por eso, ngo batinye icyo ijambo rivuga. en el cumplimiento Icyo nicyo de la gituma visión mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema que Dios nos ha prometido iby'Imana es yadusezeraniye que daría al pueblo ni uko por medio de esa enseñanza yoyoboye abantu biciye muri izi nyigisho, ikabaha ukwizera ko kunyakugwa. Rero mu yandi majambo, ese instrumento siempre iki guiaría gikoresho buri gihe cyoyoboye abantu kibajyana ku ijambo ngo bakire imigisha en iri esos títulos, mw'ayo mazina que Él está y'ibyitiriro, manifestando ayo yo iri kwiragaragaza ese momento, iyagaragariza muri uyu mwanya. Kuko nimurabe, uwo wese que reciba todo lo que Dios está cumpliendo. yakira ibintu byose Imana iri kirashyitsa nk'uko byasezeranywe, ari ijambo ririko riravugwa, ririko rirahishurwa, hahishurwa ibiri mu mituragaro, ni ukwizera kukunyakugwa. Mu yandi majambo rero, Aquel que no reciba uwo wese atakira izi nyigisho siguiendo la guianza akaba atari karakurikira ubuyobozi bw'inkingi y'umuriro mu ihema nini katedrale, vamos a decir, por lógica, reka tuvuge ngo nk'uko byumvikana bitahuritse, ntazokwakira isezerano riri mu byasezeranywe kuri abo bokwakiriye ukwizera ko kunyakugwa mu ihema nini katedrale. Byose más claro, aunque lo hemos hecho, naho twagiye turabikora, ya automáticamente, ariko aunque se ponen algunos ejemplos para que la gente entienda un poquito más de que todo aquel que no está recibiendo lo que Dios ha prometido, lo que Dios dijo que sería, iby'Imana yavuze ko byobaye ari ugushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, predicando, dando a conocer, ari byo hobaye harigishirizwa hamenyekanishwa ibanga ry'ikimataniro cy'indwi, ibanga ry'imituragaro n'ibi byose ari byo ari biri mu kwizera ko kunyakugwa. Uwo wese atakira izi nyigisho, pues, disculpen, munyihanganire, no hará uyo ntazujya mu kunyakugwa, no recibirá esas bendiciones. ntazokwakira iyo migisha. Ariko Que un verdadero profeta murabona ko umuvugishwa w'ukuri azoyobora abantu abajyana ku ijambo ngo bumvirize ijambo. aquí, que él habla aquí, donde Si nk'ibi avuga ngaha, avuga ati, note usted cómo esta gente está buscando murabona ingene mwebwe abo bantu bariko bararondera amafaranga nka Yuda, que venda todo lo que tiene para dárselo a ellos para sus proyectos. barategeka umuntu ko azana ibyo afise byose ngo bakore imigambi yabo. Murabona imigambi yabo, ibintu byabo byo ku isi, Todo lo que Dios nos ha ordenado, atari ibintu byose Imana yadutegetse gukora. proyectos divinos. Iyo yo ni imigambi y'Imana. Iyo migambi ni nk'ihema nini katedrale. Ibindi bisigaye ni imigambi y'abantu, ibindi byose ni imigambi y'abantu. Toman más tiempo para las ofrendas, Bafata umwanya munini wo gutanga amashikanwa kuruta uw'ijambo. Abo bose bubahuka gukoresha ingabire, un don que bazokoresha ingabire bafise bayikoreshe mu kwihenda. Yaranditse ngo abavugishwa b'ikinyoma significado a la palabra. baha ijambo iyindi nsiguro, Y luego hanyuma piden dinero y se olvidan bagasaba amafaranga bakibagira ijambo, y dicen bakavuga que esto es de Dios. ko ibyo ari biva ku Mana. Gente que siguen a estas personas Hariho abantu bakurikira abantu nk'abo, sufren con ellos, bakabashyigikira, no sabiendo bakabizera, que el día de la muerte, batazi ko ari inzira ijyana mu rupfu. el mundo
egome isi yuzuyemo abigana bakora ibintu mu buryo by'umubiri. Mu minsi y'iherezo bazokwihata bagerageze kwigana umuvugishwa n'Imana ntumwa. Nimurabe niba hariho abantu bazoba bariko barigana basubiramwo, ni kubera ko hariho n'umwe w'ukuri. Rero mu yandi majambo, uwo w'ukuri azoyoborera abantu kw'ijambo k'ukuri, kugushitswa kw'ivyasezeranywe na Revera William Branham n'ivyasezeranywe na mwene data William Soto Santiago, ko abantu bo kwihuza n'ihema nini katedrali, kubo bariko barakira imigisha iriko iravugirwa ngaha. Abo n'abatonzwe n'Imana bo yakiriye kugira ngo gutyo bashobore kuronka umugisha wo guhindurwa kwabo. Uko nukuba umuntu yumvira yubaha, uko nukuba watoranijwe wamenyewe kera, uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, kugira ngo gutyo ashobore kurokoka ibihano vy'Imana vyo mu kababaro gakomeye, kandi gutyo ashobore kubona ko icyizigiro kimwe rudende kihari ku biremwa mu bantu ari ugushitswa kw'ivyasezeranywe, ukuza kwa kabiri k'umwami. Mbega murabona vyose ingene biciye bugufi. Arabananya avuga ati, mwene data Leu Pedrus bo barandungikiye aya mabibiriya igihe baha amamiliyoni y'izo bibiriya. Abayuda bari bavuye muri Irani no mu bindi bice bariko barakoranira hamwe, barabaye igihugu. Naribajije nti, iyi niyo saha yanje. Nari namaze gushika i Kairo muri Egypte. Aravuga ati, ntubikore ubu, isaha ntiragera. Naciye nsubira imuhira. Orara, Mose na Eliya bategezwa guhamagara yubile ya Pentekoti kugeza n'ubiri kiraba, canke iba kugeza muri iyi saha. Rero umunsi mukuru w'inzamba utegezwa kumenyekana. Yaranditse ngo Mose na Eliya barahamagara Abayuda. Ndakosoye, Mose na Eliya barahamagarira kuza muri yubile. Yaranditse ngo Mose na Eliya barahamagarira kuza muri yubile. Kandi biri ngaha muri Malaki 4. Ibi vyo ngaha muri Malaki 4 ntibifitaniye isano n'ivyo, nta na gatoya, nta na gato. Murabe ni murabe ngaha, ubukozi buzoba ari Mose na Eliya. Hejuru yaranditse ngo Eliya wa 4 ntafitaniye isano na Isirayeli. Ubukozi buzoba ari Mose na Eliya bariko barahindura, bahamagara Isirayeli bava mu migenzo y'Abayuda. Mwumvirize, bava mu migenzo y'Abayuda iyo bamazemo igihe bari mu kuzazanigwa, kubera ko barabavugishwa. Abo bo bazobizera bariko barabahamagarira mu munsi mukuru w'impongano. Kristo ariko arabemerera ngo bamenye Kristo. Bo bazovuga bati, araje agiye kuba ari ngaha. Abayuda bazoba bariko barakoranira hamwe ibintu nk'ivyo. Rero niyaza azovuga ati, ndi hano. Bati, ni hehe waronkeye iyo mishishagu, izo nkovu? Ati, mu nzu y'abagenzi banje. Rero ivyo nyene nk'uko bavugishwa babiri babikoze. Mwibuke ko umugeni wo mu banyamahanga azogira umuvugishwa yitwa Eliya, ari wazobahamagara abasohora bakure mu migenzo yabo. Umugeni cyo kimwe nabo bavugishwa bahamagara abanyamahanga bamaze kumenya impongano, aho ya masabato 50 yaranditse ngo impongano bingana umwaka wa 50. Ayo masabato 7 ayo bo bagiye kure. Arabahamagara ku yindi ncuro mu gihe cy'iherezo. Yaranditse ngo yubira capura ibuye rikomeza ifuruka n'ibihe by'ishengero. Mwumvirize, intumwa 7 zose zo mu ishengero, intumwa 7 z'inzamba ni abavugishwa. Rero uko n'ukuri abinjizwamwo ni 144. Ibyo byarabaye no ku banyamahanga, byategerezwa kuba ku banyamahanga kugira ngo vyuguruke ku banyamahanga, haboneke ishengero ry'abanyamahanga. Ivyo nivyo tuzi vyose, nivyo turiko turumva, nivyo vyabaye. Turondere Yesu acacapura ibuye rikomeza ifuruka n'ibihe by'ishengero. Mwe mwuvuga ntirindira umunota umwe, mwene data Branham, ndizeye ko uzokora ivyo. Ikimenyetso ca mbere kizoba, kandi turuvyaro rw'ukuri rwa Aburahamu umugeni.
ikimenyetso cya nyuma Aburahamu yabonye imbere y'uko haza ikimenyetso cyasezerano, ni ukuvuga umwana w'isezerano, cyabaye ikihe? Yabonye Imana imeze nk'ikiremwa muntu, yari ishoboye kugenzura ibyumviro by'abantu. Umuntu umwe atari nka 12, ntacyo bitwaye ukwigana kose bo bari bafise. We yari afise umwe gusa, yaranditse ko ngo Elohimu. We yaragenzuye ibyiyumviro ibyari biri ngaho imbere mu muntu. Kandi ikintu gikwirikira cyaciye kiba, Aburahamu na Sara basubiye kuba umugabo n'umugore bakiri bato. Ibyo turabizi. Yaranditse ko hejuru acapura ibuye rikomeze ko yandikaho ngo Aburahamu na Sara basubijwe mu buyabaga. Rero ndazi ko ibyo mwebwe bibibiza mu mazi gatoya nk'ubu, ariko mwibuke kugira ngo gusa mwebwe ntimukekeranye ku kubimenya. Bibiliya ntisomwa gutyo, n'ugusoma ibiri hagati y'imirongo. Yaranditseho ngo gusoma ibiri hagati y'imirongo, murabona, bigatuma ishusho iza iboneka neza. Murabona, Sara yari umugore ashaje. Bibiliya yavuze ko igitereko cyiwe cyari cyaramaze gupfa. Ibyo ni ukuri. Ubuzima bwa Aburahamu bwari bwarapfuye imbere muri we, urubuto rwiwe. Mbega ibyo ni ukuri. Mwibuke rero ko urubyaro rwa Aburahamu rwari rwarapfuye. Inyuma y'imyaka 40 we yaravyaye abana 7 ku yundi mugore. Yakoze iki? Yabahinduriye imibiri yabo. Yaranditse ko ngo Aburahamu yaravyaye abana 7 ku wundi mugore. Ku ruhande yandika ko ngo uguhindurwa. Yo yarahinduye imibiri yabo. Murabona, ivyo nivyo muri iki gihe cya nyuma. Iyo izoduha ibiha umwe wese wo muri twebwe. Abo bose bariko barakira inyigisho, bariko barakira ukwizera ko kuzamurwa mw'ihema rinini katedrale. Amazina ane y'ivyitiriro ya Yesu nk'umwana. Reka duhaguruke mwaka kanya dutere dusigarana n'uwo twishimira, mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.